Amahoro y'Imana bene data, nk'uko bisanzwe muri kumwe na mwene so Evangeliste Manirakiza Thierry. Dutewe iteka n'Imana ryo gusangira namwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza mu byanyu no mu banyu. Uno munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu cete Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3, turahera ku murongo wa 1. Turasoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ibibi bizoba mu gihe cy'iherezo, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, intashima, abanegura iby'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, baremenanya, batigarura inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abishira hejuru, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wamubatera ibitugu, kuko muri bo harimo abagabo banyengetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ibyaha, batwagwa n'ikwifuza k'uburyo bwinshi, bama biga ariko naho bashobora gushitsa ku kumenya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose, niko n'abo bagabo bagwanya ukuri. Abo ni abononekaye ubwenge, babaye abahombe ku kwizera, mugabo ntibazoshobora kurengaho, kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nk'uko ubw'abandi bwagaragaye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idutabare, Imana idukize, Imana idukize ibi bihe bigoye. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, riri mutwe waryo uvuga ngo witeguriye gute ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ijambo abantu batinya, ni ijambo abantu batitaho, ni ijambo buri munsi hama bahaza ibintu bivyibagiza umuntu, byibagiza kiremwa muntu, k'umwami Yesu azogaruka, ku isi turimo ifise iherezo, ivyo turimo bifise iherezo, hari igihe umwami Yesu azogaruka. Haleluya! Ukugaruka k'umwami Yesu kurafise ibimenyetso. Yesu ashimwe cyane. Ibimenyetso bihari ni ibi umukozi w'Imana Paulo yariko arabwira Timoteyo. Nigeze gusoma igitabo kimwe, igitabo c'ingenzi. Ico gitabo kivuga ahantu mu Kristo na mugenzi we bariko baragenda, bagera ahantu ngo ku isoko. Bageze ahantu ku isoko, baraba ibintu kuri iryo soko. Iryo soko ryitwa ngo ni isoko ry'imburamumaro. Isoko ry'imburamumaro, ngo hari ibintu byinshi cyane byari ku isoko. Ngo ariko kuri iryo soko, ngo abantu bitegereza mu Kristo, ngo babona ukungene atari kwaragura. Ngo barababaza ngo mbega mwebwe mw'abagabo, ko muri hano ku isoko ariko mutagura, ni kubera iki? Mu Kristo na mugenzi we bishura abo bantu ngo mbega ngo kuri no soko tworonka ukuri. Abantu ngo barababara cyane, abadandaza bo kuri iryo soko bababazwa cyane nuko mu Kristo na mugenzi we babasavye ukuri, ngo bashaka kugura ukuri, ngo bari bakeneye ukuri. Ariko kuri iryo soko ry'imburamumaro ngo nta kuri kwari guhari, baranka ukuri cyane. Bene data, muri kino gihe c'iherezo abantu bose bakunda ibintu vya fake, bakunda ibintu biri pirate, bakunda ibintu byo bihakwa gusa n'ukuri ariko atari ukuri. Bashaka ibintu bisa n'ibikomeye ariko bidakomeye, bashaka ibintu bisa n'ubwizigirwa ariko bikacika ubujyajya. Abantu babayeho mu ubuzima bubibagiza yuko umwami Yesu azogaruka. Nagoma ndababwire bene data,
Yesu Kristo azogaruka, azoza kujana abiwe abakure muri ino si y'imiruho, muri ino si y'imibabaro, muri ino si y'agahinda. Yesu Kristo azoza gutora abamwizeye, ariko abizimagiriza mu byaha byabo, abizimagiriza mu nzira mbi, abicanyi, abagore ku kuri, abanyabinyoma, abo bazojana n'umwasi Satani. Mu byahishura hano aratubwira ngo inyuma hazoba ibisuma n'abarozi n'abakunda kubesha bakabikora. Mwene data, nagomba ndakubwire ngo hindukira uve mu byaha byawe, Kristo akugirire neza. Emerera umuco w'Imana ukumurikire, uze kuri Yesu Kristo umwami w'abami. Yakwiguze, yavuze ngo uwuza kuri jewe sinzomuhinda namba. Haleluya. Biratubwira ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari ibinyoma bya Satani, hari ibinyoma umwasi agumaza kukubwira. Mwene data, va muri ivyo binyoma. Ivyo binyoma byo gutamba umengo ejo ufise ubushobozi, ufise ubwenge bwotuma ubaho, ufise ukungene wobigenza. Mwene data, nta kuriho. Igihe c'iherezo ryawe ukamenga uzohoraho. Uhoraho ni Imana yonyene, nta muntu ahoraho. Nta muntu naho wowe ufise bingana gute ntivyogukiza ngo ubu uhoraho. Nta mafaranga yo kugira uhoraho. Ico cubahiro cawe bakubesha ngo urakomeye ntikico kugira uhoraho. Mwene data, uhoraho ni Imana yonyene yaremye ijuru n'isi. Wewe uri umuntu, ubuzima bwawe ufise igihe kitarengwa bwagenewe. Nawe ufite amagara meza gute, umunsi umwe uzopfa. Mwene data, reka kwiyobagiza yuko uzopfa. Reka kwiyobagiza yuko hari igihe ubuzima bwawe buzohagarara. Bene data, inzambi izovuga. Inzambi ivuga mu buryo butandukanye. Hari inzambi ivuga ku muntu umwe wese, umuntu utuzamba duto duto, umuntu akitaba Imana burya bahamagawe. Inyuma yahajya nta mbabazi zihari, nta kwihana, nta migambi ihari. Mwene data, umugambi mwiza wafata mu buzima bwawe uno munsi ni uwo guhindukira ubuzima bwawe ukabuha Yesu Kristo, ugatera umugongo. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo bene abo bantu uzubahunga, ubahunge, ubatera umugongo. Bafise bereka ishusho yabo isa nkaho ngo bubaha Imana, ngo ariko ibikorwa byabo bikanyurana no kubaha Imana. Mu masengero batamba nk'abantu beza, ariko bageze hanze ntibarubura kigongwe. Batanga ibyabo mu rusengero, ariko bageze hanze bakiba iby'abandi. Mwene data, gutanga mu rusengero ntibizokuraho yuko ibyo utunze ari ibyo wibye umukene. Mwene data, nta na hamwe ntibizotuma byezwa. Nagomba ndabikubwire ubyumve ubishire ku mutima. Umwami Yesu aragarutse, igihe kirageze. Abantu bariko bagendera mu byaha, abantu bamogoye imitima yabo yamogoreye gukora ibyaha no gukora ibibi, batagira urukundo, bankana babo. Rimwe barabakunda, ikindi gihe bakabanga, bakica abo bavukana kubw'imvo z'ubuntu buto bwo mu isi. Mwene data, nagomba ndakubwira ngo izere umwami Yesu, hindukirira Yesu. Mwene data, ngwino kwa Yesu akugirire neza, ngwino kwa Yesu aguhindurira ubugingo. Inzamba niyavuga uzobona ubwami bw'Imana, uzobona umwami Yesu umusanganira atapfunwa tasoni, utamaramara. Hari abazozukira kumaramara, n'abazozukira ubugingo buhoraho, bazogira umunezero udasanzwe, kwakira umunezero wa shebuja. Haleluya. Mwene data, Imana ikugirire neza, Imana idutabare, Imana idufashe. Ngo bahora biga, bahora barondera kugira ubwenge, babahanga mu bintu, ariko bananiwe kugira ukuri, bananiwe kugira ubwenge bw'Imana, bananiwe gutahura ishaka ry'Imana. Ubwenge butagutahuza Imana. Itanguriro ry'ubwenge ni ukubaha Imana. Mwene data, kubaha Imana niwo mugisha ukomeye mu buzima, niwo mugisha ukomeye mu byawe, niwo mugisha ukomeye, niwo mugisha ukomeye. Abantu iyo babaye benshi batubaha Imana, igihugu kirahenebera. Bagendana ubwenge bw'isi,
bagendana ubwenge bwo gukora ibisasu kirimbuzi byica abantu, bahora mu migambi twe tukabona ari abatunzi bakomeye ariko bafutanye, kuko imigambi yabo yose niyo kurimbura abantu, niyo kwica, niyo kwiba, niyo kwigwiza kw'imitungo, niyo kwiraba ubwabo, ntibigera baraba abandi. Mwene data, garuka kwa Yesu, wongere umwizera kugirire neza, agutabare muri ubwo buzima urimo, agutabare mu byawe no mu bantu, aguhindurira amateka. Hindukira, ava mu nzira mbi wari urimo. Niba hari n'umuntu wari wateguye kuzohereza ishano ngo umwice ejo, genda ubite. Niba hari umuntu, mwene data, kwihana si ukugenda kubwira mu matwi abantu ngo urumva ngo nakoze ibi n'ibi. Kwihana no guhindukira ukavamwo, ukitega umwami Yesu utekanye, uri mu mahoro. Mwene data, Yesu azoza. Witeguriye gute kugaruka k'umwami Yesu? Ubwo ntuzomwakirana ibimaramara, ubwo ntuzomwakirana isoni, uraba inzira yawe. Mwene data, hazoba hari ibyapa bibiri, ndabifate nka televiziyo, aho usanga handitse ko umuntu wese ibyo yakoze. Niba waragiriye neza abantu, haleluya, niba warafashije abagowe, niba wagize imbabazi ukaba umunyempuhwe, ibikorwa byawe bizogutanga imbere, ugenda ubona ibikorwa byawe byiza, wakira umunezero wa shobuja. Ariko niba wakoze ibibi, haleluya, niba wakoze ibibi mwene data, niba waricanye, niba waragize inzigo, niba atari uwo wahaye amazi yo kunywa, niba wabaye igikoko mu isi utinywa n'abantu bose, ubwo bunyamaswa bwawe uzosanga bugutangiriye imbere yawe. Igihe umwami Yesu azogaruka, uzokwakira umugabane wawe. Mwene data, tera ibitugu ibyaha, wakire kugororoka kw'Imana, wakire ubugingo bw'Imana, wakire umugisha w'Imana. Kristo akugirire neza. Yakuremeye kuzopfa rubi, yakuremeye ubugingo buhoraho. Imana ikugirire neza. Reka ndagusengere wowe uhisemwo inzira nziza, guhera uno munsi uvuga ngo ngiye guhindukira, ngiye kuva mu byaha, ngendere mu nzira y'Imana, nitegurire kugaruka k'umwami Yesu, ntekanye, mfise amahoro mu mutima, merewe neza, niteze umwami Yesu n'umunezero. Data, mu izina rya Yesu, ndakweretse uno muntu igihe agendeye mu byaha kiramuremereye, ntigeze yiboneramo amahoro, yipfuza agakiza kawe, yipfuza impore yawe. Mwami, mugenderere icisi itamuhaye, iby'isi amahoro bitamuhaye, Mana uyamuhe, umugirire neza, umubohore, umushoboze no mu nzira no mu rugendo rwo guhindukira. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Umwami Yesu abahezagira.